urumva abantu benshi bacika intege kubera iki turafashwa tugahora ariko nk'udoda ngira ikibi cano gurura live basha na ko dodo fashion yasuzuguye hari abantu mu buzima bwacu akuraba agashiro virgule akagushiriraho point ku buzima bwawe bwaheze umva uteye intambwe naka 1 metre 1 pas kuriwe biba vyinshi gusumba uko ubivyibaza. Jewe natanguye ndandaza ibotike mu isoko ndandaza umuceri ibiharage umunyu amavuta utuntu nk'utwo mu nyuma ndabivamwo ntangura kudandaza impuzu za ballon mu nyuma nyene ndatera intambwe ntangura kudandaza nshasha ntangura kuzandaja kuzirangura hanze y'igihugu mu nyuma rero ndandava mu mpuzu nja mu mvutano urumva umugenzi wawe biragoye kumwimideni ikaye yanje iruzuye hariho n'abamperaniye nk'abantu bamperaniye bondi hano no jambo mu bose gose kandi abantu baherana Imana baba bari abantu baherana ndabisubiyemo Imana baba bari muratuma twidoga muratuma tubaho tubabaye kandi mu kubaha irya deni tuba twari bahaye kubera tubakunda kwa dushaka ko namwe muryoherwa kubera iki muca muduheranira kandi umuhideni kugira ugumana ubucuti kandi nta n'ubuzima bwiza rega bagira buri umuntu aguma kwidogera ntugire ngo uragira ubuzima bwiza n'amahoro ugira mwabantu mwe ntimuzobone tugenda muri ville twisiza agapudre tumeze neza ngo dodo ngo arirata turafise iyo twavuye twararushe. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, j'espère qu'on meze neza abakunzi ba Yagatek, abakunzi b'ikiganiro Rita Nella. Murabona ko turi ahantu hashasha turaza kubivuga ko byinshi mugabo nagira ndabusabe wowe ujya mbere kuri Yagatek gira sabone kugira ngo uzorubone ibikorwa byacu n'ibikorwa by'ikiganiro cacu dusanzwe dushikiriza turi babiri. Murabizi nkuko bisanzwe tugira twakira umu invité turakirana hagati yacu jewe na Rita. Reka ndabahe Rita abaramutse. Rita karibu. Niriwe gaye meze neza nambaye usa ngani bishaka gukunda bro uje gukunda ko ntekereza mwiriwe bakunzi ba Rita Nella bakunzi ba Yagatek bakunzi b'umunyamuji bakunzi bagakobwa bakunzi bana ubiki gaye abakunzi ba vyose twese abakunzi ba kagana kiwanje kahari yagusa amagenda bameze neza niba twura ngo meze neza mukomeye muri commentaire mu byandike mudashize nk'ibintu by'inzigo no musibira kati si vya bindi si bwa bwana turaberewe. Merci. So today tugomba tubereka umudamu adasanzwe umudamu nibaze yuko abamama benshi mwigiye ko byinshi ubundi nawe ni Dodo Fashion abarundi benshi muramukunda mwamumenyeye ku bikorwa byinshi nibaze yuko aza kwidondora bihagije kuba muzi no kubatamuzi. Dodo karibu cyane nubwo twagusanze iwawe. Murakoze cyane. Amazina nitwa Ndayize Donate akubuhizi abakiriya banje bampaye ni Dodo Fashion. Ndi umumama mfise abana babiri hama ndi umudandaza nibaza ko ari ivyo akabavugana neza sibari tabasha Dodo byamunyigishe kuvuga buhoro brand tuzobikwigisha. Dodo hariho abantu benshi bari mu gisata cya sinema mugabo badasatira nkuko wowe usatira kandi bama bifuza kugera aho Dodo ageze donc bakaguma bumva umengo bogera kuri intambwe Dodo amaze gushika mugabo ugasanga bamwe mu bo dusangiye igisata cya sinema nkunda kuvuga sinema kuko niyo turimo ugasanga abo bantu ntibagomba guca hahandi Dodo yaciye kuko Dodo ntiyahereye kuri ibi byinshi hariho ahantu yaciye hariho novuga ibibazo bimwe na bimwe wacemo muri business ugasanga hariho umuntu aje n'umukinyi aje uno munsi ariko yifuza kugira shop nk'iya Dodo agomba kugira ibintu byiza yakubonanye mugabo bivanye na bwa bustare kujya kuntu tuja muri film ugasanga abantu baradukunze ntagomba gustragoringa ntagomba gupambana kwa kundi Dodo yapambana. Ni kiye kintu ushaka kubwira abantu bagomba kumera nkawe agashaka kuvuka rimwe ngo rutire ngo ego murakoze cyane ambagije ikibazo ciza je novuga yuko umukinyi wa filme
aratandukanye n'umudandaza kuko gukina filme ni ingabire imwe mu zindi nyinshi kandi zitandukanye. Nshobora kuba naragiriwe twamusanze ku kazi nta karibu mwihangane haguma haza abakiriya twamusanze ku kazi turakira n'abakiriya ariko tubandanye tuganira. Nariko ndavuga ko umuntu ashobora kugira ingabire imwe canke zibiri canke nyinshi zitandukanye. Nshobora yo kuba naragiriwe ubuntu nkaba ndi umudandaza kuko umudandaza ntibisigura ko aca akina na film, ariko je nagiriwe ubuntu mba umudandaza nkuko kandi udandaza ugakina filme mba n'umukinyi wa filme. Rero jewe nkuko tubivuga ndi mu bandi bahagurutse barakora. Uno musi nkaba ndiko ndakora, ndi wa mugore ntarindira ngo uwundi muntu angaburire, ahubwo je ndaja gupambana kugira nanje nshobore kugaburira abandi kuko ndafise abakwega, umwe agakwega uwundi agakwega uwundi agakwega, kandi nkaba nzi yuko bose ntegerezwa kubumviriza, ntegerezwa kubagaburira, ntegerezwa kubaho. Murazi ubuzima bw'Ibujumbura ukuntu bumeze, bisaba ko tugenda rero turagira ubwenge butandukanye kugira tubeho. None Dodo ugitangura vyagufatiye wavyiyumviriye gute? Wavyumviriye ugati jewe ngira nkora iki kintu kuko ivyo kudandaza deja vyari vyinshi. Hari izindi mpuzu zisanzwe, hari imice n'ibiharage, hari ibirato, amasakoshi, hari amamenshi, hari amavuta. Uko kwavuze ati jewe ndumva ko muri jewe urudandazwa rw'imvutano ariko prefera gusumvya ibindi. Rita, ivyo bintu vyose narabikoze. Je maze kudandaza ibintu vyinshi bitandukanye. Ivyo vy'imiceri vyose narabidandaje. Waradandaje umuceri do? Sinaherejewe mu mpuzu. Jewe natanguye. Jewe natanguye ndandaza ibotike mw'isoko. Ndandaza umuceri, ibiharage, umunyu, amavuta, utuntu nk'utwo. Mu nyuma ndabivamwo ntangura kudandaza impuzu za ballon. Mu nyuma nyene ndatera intambwe ntangura kudandaza nshasha, ntangura kuzandaja kuzirangura hanze y'igihugu. Mu nyuma rero ndava mu mpuzu nja mu mvutano. No musi niho nshinze imizi kandi ndabimazemo igihe kitari gito kandi ndabikunda kandi numva bindimwo. Mu bisanzwe umudandaza ntadandaza ikintu kimwe, ni nko kundi musi muzumva nahinduye ibi vy'imvutano nkaja mu bindi, ugenda uraraba ico ubona ko umukate w'abana uwurose ugaca ukijamwo. Kuri jewe akarusho novuga ngo ndabikuramwo imvutano. Basi imvutano nta bantu baturya amadeni. Nk'abantu mwe nari nararushe n'amadeni ndandaza impuzu. Urumva umugenzi wawe biragoye kumwima ideni, ikaye yanje iruzuye. Hariho n'abamperaniye, nk'abantu bamperaniye bondi hano noca mba umubose gose. Kandi abantu baherana Imana bababariye. Abantu baherana ndabisubiyemo Imana bababariye. Muratuma twidoga, muratuma tubaho tubabaye, kandi mu kubaha irya deni tuba twaribahaye kubera tubakunda, kubera dushaka ko namwe muryoherwa, kubera iki muca muduheranira. Kandi umuhideni kugira ugumana ubucuti, kandi nta n'ubuzima bwiza rega bagira. Buri umuntu aguma kwidogera ntugire ngo uragira ubuzima bwiza, nta n'amahoro ugira. Rero ndavuge ngaha abantu muzi ko mumperaniye muzondihe muzoba mukoze kugira Ovadia na Oeva baronka umuceri n'ibiharage barya, basheko n'agasosi tugashireko vrema. Rero numva muri make ari ivyo. Okay. Dodo urugendo rwiwe rwo kudandaza niziye ntambara uretse iz'amadeni, intambara nyinshi wibuka yuko wigeze guhura nazo ku buryo wibutse kuri eta kugezeko wiruhutsa kubuye modoka yagisafari navyigeze ndabizi. Reka tubwire intambamye ya mbere bagenzi. Ndavyibutse niyo kuva ngaha nja Dar es Salaam na bisi. Nyuma y'imisi ibiri akaba ari bushika saa 8 y'ijoro. Imisi 3 ushika saa 8 y'ijoro. Dar es Salaam je ndibuka uvuye ngaha vendredi washika lundi. Jewe nahora nshika Dar es Salaam amaguru yavyimvye, bidakunda ko mvuga, bidakunda ko ntwenga. Mugabo nsubije amaso
inyuma nkibuka icanjanye nkaca nsubiza amaso hariya inyuma iyo navuye nayo amaguru yaca avyimbuka naca ntangura nkatahura ico ndiko ndakora. Yego uraye mw'ihoteli imisi 3 y'amafaranga uriko urakora uca usanga amafaranga wari kuranguza uyamaze wacu urangura kugira umunsi ku mugoroba usubiye bagenzi. Harya nta muntu nomwe muzokumva ngo yaratunze adafise intanguro yiwe, kandi abantu bose babadandaza barafise intahe. Kiretse aba bariko babihabwa n'abavyeyi, aba baronderewe n'abavyeyi, mugabo twebwe twabirondeye. Ikintu rero cambabaza cambere nibuka umutahe ntwaye twaba udufaranga dukeya cyane ugaca wibuka ingene uriko uraruha utwaye udufaranga dukeya ukibuka ukuntu uhangayitse kandi atana amafaranga menshi uzunguka, ariko ivyo vyose kandi uravye nabi n'abamayi bo bakabikwiba ntivyigeze binca intege. Kandi jewe imisi namaze nza ndaja kurangura canke n'uno musi noba maze nja kurangura barigera banyiba, ubwo n'ubuntu nagiriwe. Hari abandi bagenda kurangura bakabiba, je ntibaranyiba, muratomboye. Rero mwabantu mwe ntimuzobone tugenda muri ville twisiza agapudre tumeze neza ngo dodo ngo arirata, turafise iyo twavuye twararushe. Dodo, ni kihe kintu udakundira abantu bakora business? Kintu utabakundira? Jenda umudandaza ndayimazemo igihe gito, niwakimbwira nkumva gisa n'ici wanje ntaco mvuga, ariko kivuze ndaza kukivuga. Ikintu nakundira abadandaza naje nishizemwo turabesha. Urakoze. Abadandaza ntimunshavurire n'ukuri turabesha. Jenda kubwira ikintu ntabakundira. Urabona nk'ubu jewe Rita, Dodo turashaka kuba dukora akazi kamwe, sivyo? Wewe uji wanje nakumbisha ko ibintu vya Dodo ari fake. Ico kintu sindagikundira abadandaza, turi abana babi cane. Hariho abagikora, hariho n'abatagikora, mugabo abagikora n'abana ba umuntu gute ngo ni fake kandi mwese murangura mu gihugu kimwe. Urumva ni wa Dodo nibaza ko ari wa mutima mu niyanzira ni bimwe navuga ati turabesha turapondana. Urumva ugasanga umudandaza kugira ngo ntagende kwa Rita nemera kumuha Dodo ikintu ku mafaranga make cyane, nkemera nkajya inyungu ntoyi, mugabo ntibije kwa Rita. Niyo uzamba avuga ngo nirarazimba. Ego nihajya ayo makuru ndafise sinakubare kuzimba. Ego sinzoza gushorera rero. Urumva si kuvuga ngo oya arabivuga gutyo kandi utarahagera, uhageze mukavugana ugasanga mwahura mu kurangura narafata indege ukaja hanze. Ego shaje uzonzanira iki ushaka iki kado ntibambi ici mwe mu Imana azokurongora azoza nicoye. Bagenzi murazi ko atarya umuntu azoca vyerekanira ku rubuga. Oya ntiyo vyerekana oya kado jewe ico ureka kuvuga ngiri wayi simfisano mbiki ibintu n'umuntu ndamuvuga no nk'udodo yo peut-être abantu batagira izina mbwa nka Dodo oya sinabyo ko yanyemereye kunyambika navyo nenzo bibabarira. Dodo yanyambitse, Dodo vyagenze gutya entre tatubereye. Urazi impamvu tubivuga Dodo? Hari abantu benshi tuzi kuvuga ivyiza vy'ibintu nk'ubupfuye. Yo sha Dodo yari umwana mwiza nigeze kugira urubanza ashara nyambika none ubuvizubu hagi bagiye kureberera ku kiriyo bungukiki bimubwire Dodo je warangiriye neza. Dodo je warakoze nera warakoze warangiriye ukuntu araryohewe noga zurengera umuntu nk'ubwo se usanga jewe ineza yawe ndayivuze udahari. Ngeze mu bandi bantu nkavuga ibindi urumva ugasanga umuntu aguma avuga ibintu bibwireho ndi nyene vyo biraba abimenye. Kandi nk'uje mvuze ineza Dodo yangiriye acagirana kuraje ati acha y'abantu bashima ari nzofasha n'ubundi. Urumva abantu benshi bacika intege kubera iki turafashwa tugahora, ariko nk'udodo angiriye ikibi cano gurura live basha nabyo ko Dodo fashion yansuzuguye kubera iki umwone biga ntabivuga ngo nukwanka Dodo iyo none akazi ka Dodo abashaka bivuge abantu bagira urwanko kuri Dodo niko bimeze. Kandi nk'abantu hoho iyo babonye Dodo ibintu vyawe abantu bavyirukira cyane. Je ndibuka ivyo Rita yavuze ngo abantu baramubwiye ko jewe nzimba. Dodo je maze umwanya muto muri business sindakwiza n'umwaka nzokwiza mu kwezi kwa gatanu.
mugabo anniversaire ya Manel takura keke nukuri mugabo dodo nk'intambara amaze kugwana ziba nyinshi gusumba amezi umaze ego ni nyinshi cyane rero ahubwo dodo ndakubaza rero jewe ntubone ndiko ndakubaza bino bibazo urabona ibiri takubwiye hari n'abavuga ngo nerakoresha imiti jewe bitawe nuko utarahura abakiriya bicaranye ko mu kibanzi wanje hari n'uwashobora kuyibona akavuga ujya mwana akoresha imiti yajya no mukiriya biva no kuri umutwengera urumva uramaze kuza ngadoda gutwengera kubembereza no kwa dodo yanakuzimana amazi inyote wabona intebe basigaye nico gituma dodo nk'umuntu akubonye mu bintu nk'ibi atangura kwiha ibindi bintu byinshi mu mutwe mugabo ntiyibuke ca gihe dodo yadandaza imiceri n'ibiharage ubuzima bubi je naradandaje n'ibitumbura abandu naje naradandaje ibitumbura dodo naravandere ego oya urazi impamvu bavuga yuko dodo ibikarango naragushoreye ego yo wow naramushoreye ibikarango urazi impamvu dodo bavuga hariho rero abatavyemera ngo ndivugisha dodo oya deja mwumvise naramushoreye ibikarango ni naho twamenyaniye yarandondeye ambwira ngo afite ibikarango vyiza byo guha abana ndamushorera urumva dodo impamvu umuntu abona ivyo ufise agaca abona umengo bashanga amarozi bashanga ibindi bintu urazi impamvu hariyo abantu mu buzima bwacu akuraba agashiro virgule akagushiriraho point ku buzima bwawe bwaheze umva uteye intambwe n'aka 1 metre 1 pas kuriwe biba vyinshi gusumba uko wobivyibaza nk'ubariyo abantu ko babona dodo atari wowe dodo uzi dodo wo hanze twumva burya si wowe dodo wiyizi ku mutima urazi dodo ko jewe kera nari nzi yuko umuntu kugira akora ikintu araba abagenzi afise canke araba abantu afise uburyo bokimushora nta n'umugenzi waza gushorera mugabo reka ndakubwire je ntaruguru amanira boutique nishiramwo ko abagenzi umuntu wese ababanyi umuntu wese dodo azombwira ati neranzanira iki kugira navandereza ibikarango n'abafana kuri ndazi gusomesha dodo arabizi ku bikarango reka ndabibutse ikindi kintu nera ndamuziko nawe ushaka utacibuka uribuka ko wigeze kundangira umuntu angire utuntu tw'udushatsi ego n'umupambanaje umwana umuntu azomushira mu rugo azobatomba naciye mengo naratugukoreye ego naciye ndatumukorera na jeri naye nagiye gukora makeup uravyibuka chef yarampaye umukiriya mu diaspora ndani muhezagira hari urumva ndabikunda iyo iyo ndiko ndavuga je ubuzima nabayemwo dodo abantu ntibabitahura abantu babazi ko je ndi muri abahonga baslayinga ibintu bavuga kuri kamera ntabibayemo je dodo aranzi oya abega bakubona kijya gihe ntiwaboneka tukubonye uyu naraboneka n'abana nasa neza dodo oya wasa neza ariko niwe bwagire visibility kuri kamera ego nawe bwagire nivyo urumva ariko nk'ubu abantu bose bacakubona cagufatira hanyene bakuboneye wewe nawe uravyumva nk'ubu ari umuntu dodo barabwira ati je natetse ibitumbura ngo akubasha abagore barabesha umvise ukuntu yaryoheje kija kiganiro karibeshera ego hari abantu batavyemera naje naravandereza ibitumbura umuhungu nakoresha umva niho yarakiva ruguru ntiyacangamuka burya akazi kose bisaba gucangamuka dodo akazi kose gatera imbere kuko mabuja ubu nyene ko ugakunda ego dodo jewe narashobora guheza gukaranga ibitumbura akaba ari je ndabitwara mu masiterita mu gituro haji wacu nkatwara ku botike ya mbere umukozi yicaye kubera ko ntaramenyera akazi naramenye n'aba boutique jewe bagenda nagiye guhe ibitumbura dodo birungukura bitsi ibitumbura birunguka nagiye kubivamwo rita kubera ko nararuha cyane harageze igihe jewe ngwa hasi kubera isukari ya manota kuri wanje arambwira kakazi gahebe ndagaheba aho nari nahevye ibitumbura cyambandanya makeup buryo niho naciye mbandanya makeup dodo natujya tunana kugire mu mutwe nkaza ndagira utuntu tubuyi wayi kugira ngo ubone gusuronka amafaranga ego ndonka amafaranga burya jewe Sami yavuga ati je muri timu yiwacu banyiba telefone no munsi naguze yindi uko simpanze gusuma muhira urumva kwera twona bafise mukuru wanje dufashanya udufaranga kameme naratubika urumva rero umuntu aba yaraciye muri byinshi nico gituma nagombye ko no munsi tuganira ku bintu byo kwiteza imbere guys nimubona umuntu yateye imbere umuntu numubona ageze ku yindi ntambwe ni wihute kwiyumvira ibindi bintu dodo iyumvira ati mbega ujyo mugore yaciye he mbega ujyo mukobwa yaciye he hariho rero abantu baca batangura kuvuga ngo Bugira uvuye ngo tugiye tuntu ngo nitwe twatunyagera hajya hari umuntu ashobora kuba yaraguhaye bijya kwere yabonye umwete wawe dodo oya ko banakuzi gukora yego avuga tujya mwana ni namuha ni miliyoni 5 azozigwiza dodo
jewe narigeze kudandaza nje Bugande tuzana umuzigo ucushika utanga ugaruka kwishuza dodo kuja Bugande nta kigandanzi urabimenya uravyiga nta Ruganda narinzi nta Congereza uzi yoho wagira ntuke nta Kigande Congereza ageze kure umviriza mugarira abantu b'i Bugande barazi faranga sha bari yarangategeza kumenya igiswahili ukoresha calculatrice naragira gutyo akambaza ngo meka umva kubwaza ngo meka ubajije nangahe umva yavuze mu Kiganda ntayo gacha wandika muri telefone ugaca kwereka nawe ugacura ukagatiyi ndayiguraya ugaca umwereka aya akandika yatwambwa ugasubi wagura nk'ibiragi eje ijya mbere najanye n'umama yankwaye mbwa yarapfuye nakiriho yaramfashije cyo baza mugari yanyigore ibaza arangura ivyiwe asubira arangura ivyanje cyo genda kurangura amakotex n'amapampers we yari mu birato umva ko nivyo bintu biri no mu ma breeding ataramwe uyo mama vraiment yarangiriye neza rero urazi ikindi kintu jewe ntakundira abadandaza dodo bitubwizanye ukuri urazi ko ushobora kwegera Rita umudandaza mugenza ukambwira ati yo ndashaka dodo tuzojane nko mu Bushinwa na Ronsi tike tuzojane Dar es Salaam kurangura Rita nimba uwo umudandaza yokubwira ngo nera nzokwereka uwo muntu abafise mpwemu yera kandi abari wa muntu mu mutima hataga jewe rero ukiri ngaho abadandaza benshi Rita ntibakunda kwerekana inzira akubwira ngo biragoye dodo mugabo aritwasha bivuga umuntu ngo araruhisha ngo biragoye ngo nera nguraruha nera jewe vraiment ndasubiye cyo kazamba kubwiye ngo amahera ni make kumbe n'abayafise Rita ntangana nabifise Rita ndafise umugenzi jewe yitwa Diana Imana imuhezagire ni umukobwa mu Tanzania nukuri kugira ngo nugurure manera kugira ngo nce ubwenge yarampomoye amaso arambwira ati hata ukipata pesa njoni kupeke da uraba ahantu kuri Beijumla biri hasi kandi ngaha mu Burundi mugurisha mu karonka inyungu ikwiriye Imana imuhezagire vuga dodo ntamuciriyemwo reka ndamwunganire kwicaye karavuga abantu benshi jewe reka nitange ko akarorero ndibuka ntanguye kwiyumvira ko nokora ibintu vya location naregereye abantu bagira location ngira ibintu vya location mu bikora gute dodo ntuzubijemwo nta mahera birimwo ntivyunguka narabiganiye n'abantu bashika 4 uwa gatanu nabiganirije nawe arabikora yambwiye ngo none gadodo abo bakubwira ko bitunguka ko batabiheba Imana imgohezagira bikore Imana izohezagirira ahuri umukiriya yinjira hashaka ubwo muri inshuti yawe numva umenga arandemesheje numva umenga aranteye intege Imana mwiza ntangura ndazana duke umugani we yaba bitavansa sinari kubibandanya bisigura ko navutano ya 5 warangura bisigura ko namba ndabikora nuko nabonye ko ari akazi keza hama avuze yuko abadandaza kenshi atakubwira ngo ukora ibi jewe umuntu wese amaze kunganiriza muze kumbesheza muri commentaire nta numwe ntaragira inama yicakora ego wa mbere ni Mikasheri Mika yarambwiye ati dodo n'umwana mwiza nk'udashobora oya uwo n'umutima wawe Imana iguhezagira hama dodo umuntu wese agira umugisha wiwe bagenzi ntabwo usanga muhira kuri ngene ari Imana iguhezagira nambo kiva muhira Imana irafise uko yateguye uko biza kugenda Jandi manda kubaya nawe itaba umugisha w'uwo oya ntawe none dodo ndakubaza ugiye kurangura Dubai uja Dubai uja mu Bushinwa oya nja Dubai uja Dubai sindagera kuja mu Bushinwa ariko muri vision zanje nzogenda amen Imana ibigukorera kuko niwaza uzozinzana isandari nzisabira we ngoma nzisabira wicaye ngo ngo itawenyene utazijua umviriza dodo none nko mu Dubai ko baganira icara bundu yangu wewe dodo n'igiswahili sindari usiko ndabizi sinibaza two turabivugana Dodo Fashion irakota gusa cyangwa uranagurisha muri Dodo Fashion turakotesha ariko n'ushaka kugura turamuha ariko tumuha imvutano hari gihe asanga hariho imvutano nshasha canke ama occasion
bashaka gutanguza imvutano ziba zarakoze ivyo muri Dodo Fashion turabikora babandi bashaka kuja gutangura aka kazi kacu akumva ntafise uburyo bwo gutanguza zirya nshasha twebwe ngaha turabikora urarangura imvutano za occasion kandi zirangura ku mahera makeya. Hama Dodo Fashion korera he? Dodo Fashion dukorera muri Galerie Fric en Frac iri imbere ya Palais des Arts aharabana na Atkem. Amfa hatumbera na BGF uzorengana kurara kabona na BGF ijya entreprise haruguru ya Regideso haruguru ya Regideso Fric en Frac baje oya bazohamenye bashaka kwibwira ukababwira abakunzi bacu nimero zawe kubera hari abazogukenera hari abazoshima turabasavye tuzoca tuzishira kuri screen yawe yego bashani mutumara baze muze mu mushorere abageni bakobwa fanya Maria Genera. Umuntu wa mbere akitugoye n'uyu nyene ntashaka kunshorera vraiment gusenga we nk'abavyeyi. Rero twagiye tubabwire ikintu ca mbere muri Fric en Frac abantu benshi mushaka ko bamutahazi uwo bizoshika akumva yifuza kuza kudushorera akahabura turashobora kumuha nimero ya telefone yanje ni 68 95 98 65 canke 71 131 508.